Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye guha icubahiro data wa twese ahoraho kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye cyane muri kano kanya turi imbere yawe. Ndagukengurukiye kuko wemeye ko dushaka kuvuga ibyawe. Mwami, ndashaka ngo ubane natwe, uduhezagire, ushoboze mwami Yesu, aho nza kuvuga ibyawe mpwemu wawe ambwire ibyo nkwiye kubwira abantu, bimwe byo bagirira ikimazi mu mitima yabo Mana. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo ntesheje agaciro ni Satani n'abadayimoni mu buryo bwose. Mu izina rya Yesu Kristo ntihagire na kimwe bakora kugira ngo bonone ubutumwa bwiza. Mwami Yesu, mpwemu wawe yera aturongore gushitsa ku byo ugomba ko dushikako. Ndagushimiye kuza kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Uyu munsi ngomba tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ingoma ya kabiri. Igitabo c'ingoma ya kabiri, turaza kuvuga ku muntu yitwa Manase. Manase yari umwe mu bami batwaye igihugu, yatwaye Abisirayeli. Murazi neza yuko Abisirayeli bagiwe baratwagwa n'abantu batandukanye. Ubu rero ni Manase, niwe yari atwaye, niwe nshaka ko tuvugana ko uyu mwami yitwa Manase. Manase rero turabye muri Bibiliya, buriya amazina yagiye arasa. Uyu Manase ndiko ndavuga ni Manase wo muri linye yo mu Bayuda. Murazi yuko Yakobo yari afise imiryango 12, harimo Abayuda bakomotse kuri Yuda, Abarewi bakomotse kuri Lewi, n'abandi n'Ababenyamini n'aba Yosefu, gutyo gutyo. Ubu rero uyu ndiko ndavuga hano muri iyi Bibiliya, uyu yakomotse mu muryango wa Yuda. Ugiye urakurikirana uko bagiye baraza ari nyuma. Uyu ni wa wundi yari yabyawe na Hezekiya. Hezekiya wa wundi twari twabonye mu ijambo ry'Imana, kandi wa wundi Imana yongera imyaka 15. Hanyuma kandi uriya nyene yava mu muryango wa Dawidi. Dawidi wa wundi yatwara, wa mwami Dawidi. Rero urumva uyu Manase niko ndavuga rero nuri muri uru rutonde rw'aba bami bagiye barakurikirana bavuye kuri Yuda. Kandi murazi neza yuko Abayuda nibo bari bavamwo abatwara, muribuka hahandi Imana yabwira Dawidi ati mu ruvyaro rwawe ntihazoburamwo abazotwara, abazoja ku ngoma. Uyu rero ni mu bo kwa Dawidi, bari mu isezerano ryabo. Imana yasezerana ati mu ruvyaro rwawe ntihazobura abo kuja ku ngoma. Rero uyu Manase rero ndiko ndavuga rero yari yavyawe na Hezekiya. Hezekiya yari yarabonye Imana, aragwara, hanyuma arakira. Hanyuma rero amaze gukira, Bibiliya iratubwira ukuntu yabayeho. Hanyuma amaze gupfa haca haza umwana we yitwa Manase. Manase rero amaze kuza, ngo Bibiliya yatubwira hariya mu gitabo c'ingoma ya kabiri, igice ca 33, haravuga ngo Manase yagiye ku ngoma amaze imyaka 12, ayimarako imyaka 55 ari Yerusalemu. Akora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi, aja mu bizira by'ubuyobe by'abanyamahanga abo Uhoraho yari yirukanye imbere y'Abisirayeli. Umva rero uyu Manase yakoze ibintu bibi Imana idashima. Ku murongo wa 4 ngo yubaka ibicaniro mu ngoro y'Uhoraho, ariho Uhoraho yari yaravuze ari Yerusalemu.
ati Yerusalemu niho izina ryanje rizoba ibihe byose. Yakoze ibintu bibi ku buryo bw'uko ngo yubatse ibicaniro mu ngoro y'Uhoraho, yubatse ibicaniro mu ngoro y'Uhoraho. Kandi aho rero i Yerusalemu niho Imana yari yaravuze ko yari yarabagenye ko ariho Imana izoba arico kibanza Imana yatoye. Ibindi bibi yakoze ngo kandi yubakira izo ngabo zose zo kwijuru ibicaniro mu ntangaro no mu nyubakwa byo ku ngoro y'Uhoraho. Ngo yubakira, Mana we, yubatse ibicaniro ngo yubakira iki? Yubakira izuba, ukwezi, yabyubakiye aho bazohora babishikanirira. Ikindi yakoze kibi ku murongo wa 6 ngo atanga abana biwe kw'ibimazi ngo boswe mu muriro mu mwonga wa mwene Hinomu, agafumuza agatera amabara, agakoresha uburozi, akaja kuraguza abahamagara imizimu n'abamenyi. Yakora ibibi byinshi imbere y'Uhoraho bimutera umwikomo. Yakoze ibibi byinshi. Wibaze ngo yaratanze n'abana biwe ngo baturigwe bahabwa izo mana zindi kw'ibimazi, abana biwe yibyariye. Ibyo bintu byashavuje Imana, kandi murazi ko Imana yari yaravuze ati ntimunze mwigere mukora ibintu bisa gutyo, ariko wewe arabikora. Kandi tubonye yuko yakoze ibintu byinshi by'ubupfumu, ngo akaraguza, ngo agakora ibintu byinshi 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 bibi, ngo bica bishavuza Imana. Rero turavye hariya ku murongo w'9, turi mu ngoma ya 2 igice ca 33, ku murongo w'9 ngo nuko Manase azimiza Abayuda. Mwabibonye rero ngo nabi Yerusalemu, ngo bituma bakora nabi gusumbya amahanga Uhoraho yageshereje imbere y'Abisirayeli. Ngo yakoze nabi nanone kubera yari umwami, ngo acatuma n'abandi bakora nabi. Imana idufashe cyane. Rero icyo ngomba gusangira namwe ni iki? Ngomba gusangira namwe ibyamushikiye uyu Manase. Yakoze ibintu bimeze nk'ibi, kandi yari yarabonye ibyo Sedekiya ingene Imana yari yamugiriye neza, ivy'Imana yari abizi, ariko noneho ahitamo inzira yiwe. Imana rero imaze kuyishavuza, ngo byamugendekeye gute? Ku murongo wa 11 ngo nico catumye Uhoraho abateza abagabisha b'ingabo z'umwami w'Ashuri, bagafata Manase bakamubohesha ibyuma, bakamushira mu munyororo, bakamujana i Babuloni. Ibyo nibyo byamushikiye umwami Manase. Imana bimaze kuyishavuza, ngo yaciye atuma uwundi mwami ngo acaraza kubatera, umwami w'Ashuri ngo acaraza kubatera. Buriya Imana yakurekuye nta n'ubundi yo gutabara. Imana yari yamaze gushavuzwa n'ico yakoze, ngo baca baragenda baramucakira, ngo bamubohesha ibyuma, ngo baca baragenda, noneho ngo baca bamutwara muri prison ahantu kure, ngo bamujana i Babuloni. Bamukuye i Yerusalemu, baca bamutwara i Babuloni bamuboshe. Hari ibintu bidushikira ukamenga ngo Imana yatwibagiye, cyangwa ukamenga sinzi ibyo ari byo, ukumva umenga birakurengeye, ariko si uko biba binaniwe Imana ntibinaniwe kumenya ngo ibyo bintu nibiki. Imana ibiri à l'origine de notre situation. Uko izimeze kose Imana iri à l'origine, ibikugombera kukugirira neza. Manase amaze kubona ibyo bintu bimubayeko, ngo yaciye akora iki? Ku murongo w'12, maze abonye ko ashitse mu magorwa n'iri nagomba,
ngo yinginga uhoraho imana yiwe. Hari igihe usenga, hari igihe n'ikindi gihe wigirisha, ariko aha yariko arasenga by'ukuri ngo yinginga uhoraho imana yiwe. Kumbe yarazi imana ariko akabirenga ko gusa mugabo abizi. Ngo aca yicisha bugufi ashika hasi imbere y'Imana y'abasekuruza. Imana ishimwe. Ngo yicisha bugufi ashika hasi. Iki kintu yakoze sinzi ko nawe ariko wokora, ariko benshi niko bakora. Naho hariho abandi benshi iyo bashize mu bihe bikomeye ahubwo baca barushizaho kwikomananza umutima, bakavuga ati nta n'Imana iriho, iyaba yari iriho simba nabonye aya yose. Ariko hamwe Imana ikugiriye neza, ivyo ubushitsemwo intego y'Imana aba ari kugira ngo uhindukize umutima wawe uyigarukire. Ko iba yari yarakweretse ibyiza byinshi, iba yaraguhezaga, iba yarakugiriye neza, ariko kugira ngo uyishavuze ugaca wifatira inzira zawe. Ndiko ndavugana n'abantu bahezagiwe n'Imana, babonye Imana yaradugije ikabashira hejuru, ikabaha amapozisiyo meza meza, ariko bagata Imana. Wirinde kandi uce bugufi. Kuba Imana yaraguhezagiye urahuri byari bikwiye kuhesha Imana icubahiro, ariko none Satani mubi afata umuntu araho nyene agaca aja mu bibi. Ugasanga umuntu aho gusenga Imana agiye kwirukira abapfumu, ugasanga umuntu aho kubaha Imana agiye kwizera abandi bantu, agatangura kuraguza, agatangura guhamagara imizimu, ibintu atigeze akora. Ariko ibi byose Satani akaza akakubesha. Umuntu ugasanga agendana amahirizi, sinzi hirizi kubera ngo ari Kirundi, bya bindi bagenda bashize munsi y'impuzu kugira ngo bibarinde, bakagenda bafise ivyo ibiheko. Aha ndavyibutse, ibiheko, bakagenda bafise ibiheko kugira ngo bibaproteje. Ariko Imana Data wa twese yagushize aho hantu, mbega yo binani mu kuguproteja, irabishoboye. Rero nagomba kwibutsa Imana yacu ntituyishavuze, kandi tuyishavuje iraduhana, niko bimeze. Kandi ikindi naco ikibi kindi kirimwo, iyo ukoze ibintu nk'ibi uri umuntu washizwe hejuru, uca usanga ukwegeye n'abandi. Nk'uko uyu Manase ngo yakwegeye abayuda bose n'Abisirayeli, abajana mu bintu. Yari umurongozi mwiza, yari akwiye kubarongora bajana mu nzira nziza, ariko none abarongoye abatwara mu bindi bintu bibi. Mwami Imana dutabare. Manase rero ngo amaze kubona ibyo bibaye, aha ndagomba mpagarare kuri Manase mugabo ndiko ndakubwira wewe, buriya Imana niyaza guhana uzogenda wenyene. Egome n'abandi hari abazogwa mu mporero kubera iyo habaye ibyago, hari habo bihitana. Ariko wewe Imana izogushira ahantu bumve ko yari kwirarondera wewe. Manase ntibamwishe, buriya umuntu akwisheho abari sawa mugabo naho igihano kiba kikurindire kiri imbere. Ariko iyo akuretse ntakwice akagushira ahantu aho kukubabariza, aho biba bigoye. Rero i Babuloni yahaboneye amakuba, ariko muri ayo makuba yamuhaye kumenya Imana. Haleluya. Ese icompa nawe Data akaguha kwimenya, atari uko ubanje kuja muri ishuri y'amakuba y'Imana, ariko ukayimenya. Imana nibyo ishaka, nibyo tugombera twebwe twese, yuko duhindukira tukava mu bibi. Imana ntigomba kuduhana, ariko bibaye ngombwa kugira ngo bikunde wongere wihindukize, wongere wirabe, Imana irafise kubikora. Yabikoreye rero uyu muntu w'Imana, uyu muntu Manase rero ngo aca yubika umutima hasi, ngo yicisha bugufi bivuye mu mutima, ngo atakambira Imana y'abasekuruza.
ubu rero aributsa imana ya Dawidi, aributsa imana yakijije se Ezekiya, aributse bya bindi na biri ati nukuri naho nagiye kure hariho imana. Nawe naho wiregagiza ndabizi yuko ufise ibimenyetso byinshi bikwereka imana y'ukuri, warayibonye urayizi. Sinzi ko igomba ko nawe izobikwibukiriza mu gihe kimeze nk'iki, akaba ariho uvyibuka. Ariko ndakubwira inama, uvyibuke ugarukire ku Mana. Haleluya. Ugarukire Imana n'umutima wawe wose. Izo nzira zindi zose ntaho zishika, ahubwo zikujana hariya mw'ishure y'Imana. Izo nzira zose uri kuracamo, warabwiwe ubutumwa kenshi uranga, waragize nturanga, wabonye ibitangaza Imana yagukoreye, warabonye abahanuzi benshi baje barakubwira, warabonye biriya na biriya, ariko byose umenga umutima wawe sihuri. Ariko reka ndakubwire, Imana irabibona, Imana irabizi, Imana irabizi. Ntiwibanze ngo kubera yuko wumva umenga uri en sécurité ukamenga Imana ntibibona. Imana irabibona kandi birayibabaza. Nasomye ijambo rimpa kwiyumvira cyane ngo uwo muntu w'Imana sinzi uwo murongo ariko uvuga ngo ndindiriye ko ibyaha byiwe byuzura ngo mbone kumuhana. Kumbe aho hariho ikintu, ntubone ngo Imana ntiri kwirakwishura, ntubone ngo Imana irakuretse. Oya, ntikuretse, irarindiriye ko wokwihana canke naho ushishikare kubikora bigwire, ishavu ryayo ryexplose. Ariko wewe Manase yakoze iki? Byaramushikiye. Manase ntiyarazi ko ari ikintu cyo munyiganyiza. Ariko raba bamutwara boshe, bamutwara i Babuloni, apfungirwayo. Aha hantu acabona hirya no hino, ntiyabona uwundi muntu n'umwe yobwira ibimugoye, ariko yibutsa ati hariho Imana, ya Mana nabona, ya Mana numva, ya Mana iriya. Aca yunama imbere y'Imana ngo arayisenga n'umutima we wose. Ku murongo w'13 ngo maze ayisenga, maze ayisenze iramwemerera. Imana ishimwe. Ayisenze iramwemerera. Iki kintu naco ni ikintu ciza cyane. Imana ishimwe ko batamwishe. Iyo bari kumwica byari kuba biheze, ariko noneho ko akiri muzima ngo haracariho inzira yo gukira. Ngo ayisenze rero ngo ikiramwemerera, ngo yumva ukwinginga kwiwe. Haleluya. Dufise Imana itaduharurira ngo heraba yahora muri biriya, ngo heraba ngo yari muri biriya, ariko iharura ugarutse. Imana ishimwe. Iyo ugarutse ikwakira nk'umuntu mushasha, agarutse ni dosiye yiwe yandikwa gushasha, hanyuma akayitireta bushasha. Imana ishimwe. Ndakwinginga ugaruke ku Mwami Yesu. Umwami Yesu umugarukiye, ibyawe bihinduka bishasha. Imana rero ngo ikiramwemerera, ngo yumva ukwinginga kwiwe. Haleluya. Ngo imusubiza mu bwami bwiwe. Ngo nuko Manase aca amenya yuko Uhoraho ari we Mana. Amen. Manase ngo amenya ko Uhoraho ari we Mana. Yari yarabyumvise, yari yarabibonye, ariko ntibyari bwamwinjire. Ariko bimaze kumushika akamenya, akabona ibimubayeko, ngo aca avuga ati nukuri Uhoraho niwe Mana. Imana ishimwe. Aca asobanukirwe ngo Uhoraho niwe Mana. Nizi saha mwene data, Imana yabanye na Manase, Imana yumvise Manase, niyo ndiko ndakubwira. Uyu munsi niwe yigarukira, bya bindi byose irabyibagira, kandi bya bindi watakaza irabigusubizamo, kuko ni Imana iragufasha, iragutabara. Yafashije Manase ngo asubira mu gikorwa ciwe c'ubwami. Ubundi ntibyari byoroshe ko yosubirayo, ariko ngo aca asubirayo kugira ngo amenye ko Imana irakomeye. Ibidashobokera abantu Imana birayishobokera. Ico yaciye akora ni iki rero? Amaze kugaruka yamenye Imana neza, turabe ko yasuye kugendera mu mayira abiri. Agarutse ku murongo w'15 ngo kandi akuraho ibigirwamana
by'amahanga akura na ca gishushanyo mu ngoro y'uhoraho. Haleluya! Yari yakoze ikintu kibi cyane, gushyira igishushanyo mu ngoro basengeramo Imana kweri. Uko kwari kuyisuzugura bikomeye, ariko maze gukizwa, amaze kwihana, amaze gutabarwa n'Imana, ngo aca gikurayo. Imana ishimwe. Nawe niwamara kwihana ukamara kwakira Yesu, bya bindi bibi uzi wakoze uca ubitunganya. Manase ntiyakigumijeyo, nawe ntugumizeyo bya bindi wasiga kwa Satani, ntubigumizeyo. Ibyo ushobora gukurayo bikureyo. Imana ishimwe. Hariho abantu bakizwa baragarukiye kure, ugakizwa warakoze ibintu bibi cyane. Ibyo ushobora gukura kwa Satani ubikureyo mu izina rya Yesu. Manase yaciye akurayo ico gishushanyo mu ngoro y'uhoraho, ngo n'ibicaniro byose yari yarubatse ku musozi uri ku ingoro y'uhoraho ni Yerusalemu, ngo abishiburira inyuma y'igisagara. Imana ihabwa icubahiro. Ngo maze asana igicaniro c'uhoraho, agitangira kw'ibimazi by'ishimwe n'ibyo gukenguruka. Haleluya! Kandi agera ko Abayuda basaba uhoraho Imana y'Abisirayeli. Yaragerageje aho yari yarasambuye hose, yagerageje kugenda arahubaka. Ngo nabo yari yarasubije inyuma ababwira ngo basenge ibigirwamana n'ibiki, yaciye agaruka atangira irindi tegeko ati umve, Imana yo mw'ijuru niyo yo gusengwa, Imana y'Abisirayeli niyo yo gusengwa. Aca aragaruka arababwira. Narakunze ukuntu Manase yihanye. Haleluya! Nkunda kuvuga nti Mwami Imana, umuntu niyihana umuhe kwihana neza. Hariho abantu bihana bakihana imiremba ngo ntibihane neza. Umuntu akihana yari umusuma, ibyo yibye akaguma bikoresha. Ugasanga umuntu yibye computer, aho kuyisubiza agaguma yikoresha, kandi ngo yarihanye. Ni gute se uyikoresha yitwa wiki? Subiza. Hariho abandi bihana babaye abagore b'abandi. Uri kwihari, warihanye, none ngushishikara kuririmba, ushishikara gukora ibikorwa by'Imana gute? Subirayo, have, hunga. Iyo umuntu yihanye aca atunganya neza, nuko Hezekiya yabikoze. Hari umuntu muri iyi minsi twaganiriye, iyo muntu arambwira ati wa mukozi w'Imana usengere, nehe ntibyabaye bite? Arambwira, ambwiye ati naranyegeje, ndanyegeza kwa kundi umuntu agenda agakora kure, ukagenda mu bihugu bindi, ukagenda anyegeza ko afise umugore, arabinyegeza, arabihisha. Iyo umaze kubihisha rero, nukuvuga yuko n'impeta yawe ntibayibona, naho babibona ukayikura. Hanyuma n'umuntu akubajije ntunavuge, n'umwana ntunavuge na kimwe kandi bafise. Abantu bakaba bo kwihendako, ugatangura kwigendesha nkaho umengura umusore ugomba kuresha. Igihe Satani amaze kukubwira ngo nuhishe umugore wawe, nuhishe ko warongoye, aba ariko aragufatega umutego. Uyo muntu aravuga ati nakoze ikosa rikomeye, narahishije ko narongoye, bituma nkundana n'uwundi. Ni mu izina rya Yesu. Hanyuma ati hanyuma urumva nyene turakundana, ni hanyuma ndamubwira nti niba waramurongoye umusubize inyuma atahe. Niba utamurongoye wamubwiye wiki ngo nukuri sinamurongoye nta n'ubusambanyi dukora, Imana iguhezagire. Ngo ariko turaganira, mu matelefone tukaganira, tukagera tugasangira, tukagirane. Ni kubera iki? Ngo kubera yuko twamaze gusezerana ko dukundana. Nti wamubariye uti ndagukunda, nawe ati ategome. Ni umviriza rero, kubera yuko wamubwiye uti ndagukunda, nawe n'umukobwa yishimiye ko yaronse umugabo, petetre yaronse umufiance, genda umubwire uti mbabarira, ngirira imbabazi, naracumuye, narakubeshe, ndafise umugore wanje yitwa naka, araha naha, nawe umbabarire kuko navuze ngo ndagukunda. Sindagukunda, ndakunkunda umugore wanje yitwa naka. Uhindura iryo jambo, kuko nutarihindura iryo jambo rirubatse ikintu.
rirubatse, none ko umukundana iyo alliance yitwa ngo iki? Genda uyisambure, niwe wayubatse, mubwire uti ekaye mbabarira, nkunda umugore wanje yitwa naka na naka, nawe nukuri mbabarire, ndagusengera Imana izoguha umugabo wawe. Uko ni kuba usambuye ibyo Satani yubatse. Hanyuma umaze kubikora gutyo, uca ukora ibijanye n'ukwihana. Ntimusubire gutelefona namufata yamasaha mumara ndamugira gute mugenda mutembera hariya na hariya. No, uca uhindura ibintu bigahinduka, bikamenyekana yuko byamaze guhinduka. Imana ishimwe. Hezekiya, uyu Manase yakoze iki? Niko yakoze. Ibyo yakoze byose yaciye abirektifiya, arabisubiza mu nzira. Ariko uyu munsi dufise abantu bagomba kwitwa ko ari abantu b'Imana kandi bagendera mu nzira zitari iz'Imana. Ugasanga umuntu afise umugabo, afise abana, afise urugo, ariko akagomba kwigira nk'inkumi itarigera irongo. Ugasanga agenda atwengera abantu bose bagomba kumusherisa. Gutese Imana dutabare. Twige kuba abantu b'Imana mu kubaho kwacu kose, mu mvugo zacu, mu ngiro zacu, tuba ba Kristo. Naye ahandi naho Imana ije kubisuzuma, kuko Imana itabeshwa, Imana iraba mu mutima. Ushobora kubesha umuntu ariko Imana ntibeshe. Wihanye wihane neza, kandi wihanye utumbereze neza uko bikwiye gutumbera. Imana ishimwe. Manase ngo aca aratumbereza neza, ngo akuraho ibyo bimazi, bya bintu byose ahora akora byose arabisambura. Arabisambura kabisa. Hanyuma ikintu nobwira ishengero ry'Imana, abantu muri ko murankurikira, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwabakobwa, mwamisore, inzira ija mwijuru ni inzira igororotse, ni inzira yera, ni inzira itanduye. Niba uri kurafatanya ibidafatanika, ndakaravye, wihane urupfu rutaragushikira. Wihane. Canke ushobora kuvuga uti je narihanye, ndi umuntu w'Imana. Sawa, ndi umuntu w'Imana, ntabyo mwonyagiriza, nta bihari. Nk'uko uyu muntu ariko arambwira ati nukuri jewe nta busambanyi nkora. Atoya nteye ngweka ni none uje gusaba ndagusengere, ingorane ziri hehe? Ati nabonye video yawe niyo yamfashije, niyo numva nyene ngomba Imana itabare. Ati kuko ibintu wavuze numvise bindaba. Ndavuga nti Imana iguhezagire, urukundo rw'Imana. Navuze nta video yanje nta bantu benshi bayaraba, ariko ubugiriwe ubuntu idata watwe zagomba kugutabara. Ndabizi ni wayisoma umwami ntaburica gukorera. Nasuye kwiyumvira muri ibi bihe Imana yuguruye urungi rwo kuvuga ubutumwa, ariko umuntu wese arabica ashaka. Hariho abandi bantu bafise ibindi bintu baraba ku YouTube, birahari. Umuntu wese nikimunezera. Buriya ntuzobona ufise aba followers benshi, ni kubera yuko ivyo onye uko uvuga binezera benshi. Abo rero binezera nibo baguma bagukurikira. Niba avuga ibintu bishavuza abantu canke bikabatera ubwoba canke bikagira gute, oya ntabazoza. Rero ngomba kuvuga ngo iki, turi ku rubuga, urasereva ibyo ufise n'ibyo utanga, abavyifuza nibo baza kubirya. Nanje ico mbwira abantu mvuga nti jewe ndababwira ni mwihane kandi mwihane neza, ibyaha byanyu bihanagurwe. Ni wihana utumbereze inzira yawe, ibintu byose bisubize ku murongo, data arakugirira imbabazi. Ariko urukundo rw'Imana ruri hahandi. Nk'uko Imana yakunze Manase, nawe uyu munsi yagukunda. Kandi ico wowe ukora ni uguca bugufi ukemerera Imana. Reka turangirize ku ijambo riri muri Zaburi 50 ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 50 ku murongo wa 15 havuga ngo iki? Havuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza, nawe uzompesha icubahiro. Haleluya. Niko byamugendeye Manase. Yambaje Imana ku munsi Imana yamuteje ibyago. Yayambaje ari muri prison i Babuloni.
hanyuma ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. N'isezerano twahawe twese, minsi bikugoye wambaze uhoraho. Umwami niwe yaravuze ati nzogukiza. Mana irafite isezerano yadusezeraniye, nitwayihamagara izodutabara. Hanyuma aravuga ati nawe uzoca umuhesha icubahiro rero. Haleluya. Wewe nanje dufise ideni ryo guhesha icubahiro umwami Yesu Kristo, kuko yatugiriye neza akadutabara mu bihe bikomeye. Yatugiriye neza atugirira imbabazi. Izina ry'umwami Yesu nirishimwe. Nariko nakwibutsa gusa ko dufise isezerano. Umwami yavuze ati nyambaza nanje ndagutabara. Wowe ufise ikibazo ga mwene da, tumbera Yesu. Yesu n'umutabazi. Ibyo byose bikuruhishije bibwire Yesu. Ibyo byose nturabe ngo nakoze bibi cyane sinokubahuka no kuza imbere y'Imana. Yesu aragukunda. Ibyo byose uko bingana Yesu yabibonye ukiri kurabikora. Uyu munsi ugomba kuza imbere yiwe siyo wogira ubwoba, kuko kutabugize ukiri muri ibyo. Ntiwari uzi ko ikubona, yarakubona. Ariko uyu munsi guhaye opportunité cyangwa iguhaye umwanya wo kugira ngo wiyumvire ugaruke ku Mana. Imana nayo iragutabara. Nta kure Imana itokura umuntu, kandi nta n'ahandi itomushitsa. Imana ifite kugukura hari yepfo, kandi ifite no kukuduza kugushikana hari atamwana w'umuntu wundi yohagushikana. Dushimire iyo Mana rero ikora ibyo. Nuko Imana ibahezagire. Nayo majambo nagomba kuganira namwe, abayumvise mwese Imana iduhane umugisha namwe. Amena. Uragahezagirwa mwami Yesu Kristo. Haleluya. Ndaguhaye icubahiro wewe data ukora ibihambaye mu ijuru no mu isi. Urakoze mwami Yesu, kuko ari wowe udukunda urukundo rw'akaburarugero. Mana ndagushimiye ku byo wakoreye Manase. Uyu munsi turiko turabiraba tugashima. None ufashe na mwene data ariko aranyumviriza mu izina rya Yesu Kristo, ari mu byaha yirengagije ijwi ry'Imana, kandi yama yumva ariko bikamunanira kubiheba. Mwami Yesu Kristo, urafise inzira zo gutuma umuntu akugarukako. N'abari muri prison nabo mwami Yesu bakweguriye imitima yabo, nubumve ubagirira imbabazi, ubakize mwami. Hariho abari muri prison zubatswe n'amaboko y'abantu, hariho n'abandi bari muri prison z'imitima yabo, abandi bantu batabona ariko aribo bonyene babibamwo. Mu izina rya Yesu umuntu wese ahafungiwe, mu izina rya Yesu mwami wanje kandi Mana yanje, uwunamye agaca bugufi akemera icaha ciwe, Mana yera umuderivre, umusohore yidegembye kandi amaze gukizwa. Mana, umuntu wese amaze gusobanukirwa kajya kajambo yavuze ati ubu ndamenye yuko haleluya Imana ari Imana y'ukuri. Kajya kantu ati ndabimenye, utuma abantu mwami Yesu amaze kubimenya bose bakura muri prison Mana, kuko hamwe bovaye batabimenye batabisobanukiwe kuri Imana ikomeye, bohava basubira mu byabajanyeyo. Ariko bahe kugusobanukirwa no kukumenya, hanyuma bace bava mu byawe. Urakoze Mana, ngushimiye ko ubyumvise. Utabare bene data, umuntu wese ariko yakuririra, mutabare, umugire neza, umuderivre Mana, umusohora ave muri kasho yiwe. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese ariko rumviriza iyi nkuru, mu izina rya Yesu, niyaca bugufi Mana, niyakuririra Mana, niyemera icaha ciwe Mana, mwizigirwa wanje nkunda, uca umukura yuzoba ukoze. Nabigushimiye ko inzira zawe ni nyinshi zo gutabara abakwambaza bose. Urakoze ni mu izina ryawe ngera Yesu. Amena. Haleluya. Iyi chaîne turiko ni François, ni chaîne Habonayo, kandi nimero za telefone ni +46 768 00 65 46. Imana data idahana umugisha namwe. Amena.